ijambo riguma rifise uburyohe n'iryarindi nyene rimwe nakubwira ubwa mbere nkikora muri Niger ko ndagukunda none uwo munsi ndakubwiye ndagukunda ukuri ndagukunda ntabusabye guhinduka. Merci beaucoup. Urakoze. turamupaniye Jeannette, merci beaucoup ni kwiye. Ndagwakiriye nk'uko nk'umunsi wa mbere ubimbwira kandi n'ubu nohitamwo wewe wosubira guhitishamwo nosubira kuhitamwo ndagukunda n'umutima waje wose. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu. Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima, turamukije cane mwese, tubifuriza ngo mugire aho muba mwubahwe. Ego rero imbere ya kamera murabona abantu babiri baberewe banajanije, sinzi mwe ko mwabibonye. Ego jewe nahora nkunda kwiparika mu ifoto no munsi murabona ko nakinjuye. Ego rero abatumire bacu beza cane kandi baberewe, nagira ndabasabe ubwa mbere tubabahaye cane kaze kuri Axia, hanyuma kandi tugira icyo tubasaba mugire ko mwidondore abakunzi bacu bariko barabakurikirana. Jewe ntanguye gufata ijambo, nitwa Eloge Irakoze, nkaba nubakanye na Jeannette Niyongere. Murakoze cane Eloge na Jeannette. None ga Eloge na Jeannette mwoba mufise ibibondo? turafise abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Rero abakunzi bacu batazi aha tubasanze hariho, ngo ushobora kubamenyesha aho musanzwe mubaye, aho tubasanze? Tuba mu Gitega, komine Gitega nyene, Bwoga. Neza na neza muri quartier Kayumbu. Jeannette na Eloge barakoze cane. Jewe nari ndasanzwe ndabazi kw'ishure, umva ko bahavuye bakabandanya ubuzima, bakabandanya no muri province Gitega. None ga Jeannette na Eloge no munsi twaje kuyaga kandi nkabasaba ngo abakunzi bacu babakurikirane. Abakunzi bacu mutari mudukurikirane irya mbere, ni ukuri tubasaba muzane agatebe muje hafi mukurikirane Jeannette na Eloge bagira dusabikanirize ubuzima bwabo nk'urugo rukristo, nk'urugo rw'iteka, ingene bagiye barayobamwo kuva aho batanguye kubibamwo, muraza kuvyumva. Nagira ndabasabe musubize amaso gatoya, Jeannette na Eloge mukubi n'ubusore bwanyu. Ego mutuganirire mbega n'iki mwabayemwo mubona vyabafashije kwitegurira iteka ryo kuba urugo rukristo. Urakoze cyane kutubaza ico kibazo. Urugo rukristo novuga ko jewe nagwiteguriye nkiri muto cane, mu kubona cane nagize modere kuri papa wanje, ukuntu yari n'ubu aracariho ari umuntu azi ukuntu atunganya neza ubuzima bwerekeye urugo rwo muhira. Hanyuma nifuza nanje kuba umupapa mwiza, ngira nabitanguye nkiri mutoya, ariko sinovuga ko ku by'ukuri jewe sinakuze nshaka kubaka byaje mu nyuma. Aha, Eloge arakoze cane. None ga rero nimba atari ibanga, waragiye kudodoha mu muryango w'abihebeye Imana, urashishoza uraraba ko vyokunda? Ego cane, jewe mpejeje amashuri yisumbuye, ntanguye muri kaminuza, naripfuza kuba padiri cane kuva nkiri mutoyi. Niho rero nagiye mu myiherero itari mikeyi, nja gushishoza umuhamagara. Hanyuma mu nyuma niho ijwi ry'umukama ryambwira ko ntahamagariwe kwihebera Imana, kubera iyo myiherero nyene n'amasession arimwo
sinzi ko nabarishuye neza. Ego urakoze cane Roje, bantu b'Imana murumva ko gushishoza ntivyoroshe, mbere umuntu hariho yibaza ati mbega noja he, mbe nahamagara iki canke kiriya, ariko turumva ko Roje yafashe umwanya w'umwiherero akaganira n'Imana, kumbure iyo ashoka bikorokeramwo, hari igihe yari kubitangura mugabo ugasanga urugendo rukatiye hagati, mugabo kubera yafashe umwanya akaja mu myiherero akabivugana n'Imana, umukama yaramukebanuye hakiri kare. Janete rero nawe hari ahantu yari ari kumbure ngira wakebanuwe n'udusabisho twa Janete nawe Jane nawe kwitegurira urugo rukristo wowe vyo vyagutanguye ko karyari? Kwitegurira urugo rukristo jewe nabitanguye natanguye kwitegura d'abord kugira urugo rukristo nuko nabanje kuba umukristo jewe. Rero mfise akarorero ku bavyeyi banje bakuru banje twajana gusenga, banjana mu migwi y'ubutumwa, kuririmbira Imana, gutambira Imana, gutyo nyene biza birakura muri jewe. Muhira nakuze ari ahantu hari igisabisho, tugasengera hamwe tukavuga ishapure, gutyo nyene bindimamwo gukunda Imana hakiri kare. Nuko rero ndabandanya amashure gushika ndayaheze, jewe nagumanye iyo mizi y'igisabisho. Igisabisho nico catuma nyene niyumvira ko iyo Imana niyampamagarira kwihebera Imana nzogumana nayo mu gisabisho, ariko nyene niyo nayo yampamagarira kubaka nzoguma ndi muri ico gisabisho. Nuko rero uko ubuzima bwabandanye naje uko nariko ndakura mu myaka, nariyumviriye ati burya ifo ko nsengera urugo rwanje niba umukama ari hampamagarira. Nuko rero narakuriye muri groupe vocationnelle, gutyo nyene nza ndabaza Imana ati burya wumva no kwihebera canke wumva ko no kubaka urugo rwiza. Rero sinovuga ko jewe hari ahantu namwe nadodoye mu vyerekeye ababikira canke imiryango itandukanye yo kwihebera Imana, ariko jewe narumva ko ukuri ko ndiko mpamagarirwa kubaka urugo. Ariko muri urwo rugo nyene nkumva ko iyo Mana tuzogumamwo, nzoguma mu Mana kandi nkayirereramwo n'abanje. Ego urakoze cyane Janete na Roje bakuriye mu gisabisho, twumvise ko bose bakuze bizera Imana, basenga Imana, ari image y'imiryango yabo, y'abavyeyi babo, y'abo bavukanyi babo. Janete na Roje murageze mu bigero, none kugira ngo muronke mugire amahitamo hoho vyabagenze byaraboroheye? Guhitamwo je novuga ntibyanyoroheye cane, ariko umunsi sinzi ukuntu nobibabwira. Guhitamwo bwa mbere mwumva ko je nariko nshaka kwihebera Imana, hanyuma ndadiserna mbona ko umwihamagaro wo kwihebera Imana atari uwo muhamagaro wanje, nzoba mweranda nubatse. Yesu yambwiye ngo tise uzobaho uhiriwe nugira umuryango. Niryo jambo ryaje hari nka saa 7 y'ijoro turi muri adoration, turi mu mwiherero. Uzobaho uhiriwe nubaho mu muryango, nugira umuryango. Uko nifuza uhirwa nihebeye Imana, nga Yesu ambwira ko nzoba mpiriwe rero nubatse umuryango. Ndavuga nti ibyo bintu ni by'ukuri. Hama rero ndakomeza ishuri, aho niga mu wa kabiri muri universite, nongeye nsanga ndiko ndashishoza. Niho rero muri uwo mwaka nyene niga mu wa kabiri, twaja mu misa mu gitondo muri IGL mu gasare inyuma muri informatique, niho twariko turagira iyo misa uwo munsi. Turamukije abantu bose bo muri IGL. Muri IGL turabaramukije kandi biyumve. Muri aho gasare twari mu misa mu gitondo, twe dufise n'umuco mwiza wo kwakira abashitsi baje gutangura umwaka w'ishuri. Rero muri iyo misa habonetse ibitangara habaye intango y'ubuzima bw'urugendo rwanje mu byo kubaka, mugabo ntabizi, ntazi kizovamwo. Niho haje muri iyo misa hari abanyeshuri benshi,
turabakira turabaha imbombo twarabakunda cyane twari dufite umuco wo kwakira abashitsi muri abo bantu rero nahaye n'uyu twubakanye uno munsi yari muri abo baje gutangura ishuri uwo munsi numva nyene ndagize akanyamuneza ko guhura n'abanyeshuri ariko ampatikiriye numva uwo muntu umenga umuntu adasanzwe muri uwo mwaka baje gutangura ishuri nuko rero ntacyo namubwiye ariko numva agatima gakubise Eloge ati twarakiriye abashitsi kandi bose turabaha imbombo none ni igiki ukibona Jeannette irya mbere ni igiki wiyumvise gute wamubonye gute ukimubona Jeannette irya mbere pe uwo munsi murakoze kumbaza ico kibazo uwo munsi numvise umengo ubuzima bwanje mu by'uke gusenga burahindutse mugabo numva nije ndi umukristo ibintu byo gukundana ntabwo ngomba kubiha agaciro cyane ariko Jeannette tutamubonye n'ishapure yambaye sindanyibagira ari yambaye ishapure rukandagira turiko turabakira numva ambonekeye nk'umuntu ari sage cyane kandi agakobwa katavuga kari timide ukuntu naje nafise caractère yo kuvuga cyane no kubakira abantu numva ye mutima urabakuze numva ndataye équilibre bukewe imisi sohose juste turiko turabayambira ndamubaza amakuru yiwe ndamubaza amakuru kandi nta kundi kanabivuge nawe mwari muhagararanye nyine yari n'umuntu w'iwacu mwari muhagararanye ndanakubaza ndisanze uyu mwana ava nuwaheye tuvuga ngo uw'iwacu bibivyo sinabiha agaciro mbandanya ishuri niga ariko mu mutima hariyo ko numva umenga umuntu namukunze nuko urugendo rwaratanguye muri jewe mugabo we ntacyo namubwiyeko Jeannette rero arashitse arabaye nk'itara ryatse mu buzima bwa Eloge muri Jere atanabizi Jeanne nawe iki gihe cyo gushishoza ngo nawe cakugendeye gute jewe ncinjira muri kaminuza nk'uko bivuze hari abavukanyi nasanzeyo sanzwe narimwo twe dusanzwe tuzinanye aho twaciye mu mashuri ya secondaire niyo yampaye programme arambwira imisiba ruwanje mihari byose arampa ubutumwa buhabera muri Jere arampa na karibu gutyo rero ni naho niyo misa avuze nashoboye kwibamo gutyo jewe narabandanije urugendo rwo gushishoza kubaza Imana nyene mugabo muri ico gihe nabaza Imana ku muhamagaro umwe kuko nari namaze kubona ko muri jewe umuhamagaro wo kwibera Imana utarimwo rero ndabandanya shishoza ati usaba Imana sengera umuntu tuzokubakana nyene hari ibintu nashira imbere muri jewe numva nyene nokunda ku muntu azombera umukunzi w'ubuzima bwanje bwose rero narifuza umuntu asenga akunda Imana mwumvise ko yababwiye ko nari timide narumva nkunda muri jewe umuntu ari eloquent kuko jewe nta eloquence mfise nyene narumva nyene nkunda umuntu nyene adahoze avuga nyene nuko ariko rero birandukira Jeannette tuzi kusigaye ukerebutse Eloge yakwandukira nuko Jeannette na Eloge ngabo rero bari nko muri kaminuza yo muri Jere bakunze muko muradukurikirana mukiri muri za kaminuza murumvise abandi aho bahuri mureke kuza muja mu senzo mu gitondo birabasha abanye bazobacika uko nyene none ga Jeannette na Eloge mwamenye neza na neza ryari Eloge yatwiye ko yakubonye akimumira Jeanne Eloge yahavuye akutumbera ryari nawe wavyakiriye gute ukimubona
umunsi abimbwira yanyandikiye mu gitondo arambwira yuko ankeneye ko tuvugana. Jewe ntabyo niteze ko aza kumbwira ko ankunda, ko jewe muri jewe nubwo namubona narabona ko ari umuntu umenga agomba kwihebera Imana. Basi aparance yiwe urabona ko harimwo akantu nyene ko kwihebera Imana. Yego rero je nari mfise deuxième session iranateba ko twayikora midi, ariko ndamubwira yuko tuza gukora session midi bitaza koroha ava midi ko tubonana. Ndamubwira après session. Rero ikintu cantangaje ni nuko kuntu yaravuye mu mise yo mu gitondo, ariko yarandindiriye kugeza 15h deuxième session twemeje gukora. Rero niho yambwira ko yiga mu wa kabiri stage femme. Nimwe muzinanya ariko oya twari dusanzwe dukorana ubutumwa, basi narabona ari mu butumwa ariko ntimwavugana. Oya ntitwavugana nyene, je naraza mugaparticipa mu gisabisho hama ngataha. Rero niho yambwira ko nyene amaze imisi abishishoza, amaze imisi abisabira, yankunze, yashaka nyene ko dufatanya urugendo. Arambwira ati burya nta nyishu ngusavye ko womba ubu nyene, ati genda nawe uvyiyumvireko, hama niwabona ari bikunda dufatanye akayira. Rero nanje binakangutswe numva nyene ndataye équilibre, ntibaza ati uwo muntu none ko mbona umenga agomba kwihebera Imana, ibintu mwadutse gute? Naramubajije ati none ko wewe mbona umenga hari iyindi nzira uriko uraronderamo umuhamagaro wawe, waravyiyumviriye ko neza ivyo bintu mbwiye? Arambwira ko atariko arafyina, arambwira na programme ko agira aje mu mastage, aduge mu mastage. Ati wewe ni wavyiyumvira ukabisengera ukabona nyene inyinshi ari positive, yari soheza dufatanye urugendo. Atariko niyo ukuntu nyene nyene yabimbwiye nyene ari libre, byantumye nanje umutima wanje bigenda vyigravyeyo sumba abambwira ibintu vyinshi ko bafise. Wewe ikintu ca mbere yambwiye ko twobisabira. Rero numva iyo joteme yiwe iperesheje umutima wanje, yatoboye umutima wanje, yinjira indani yigumirayo. Rero umwana abwiye ko yagira aje mu mastage Igitega, je nari sigaye Bujumbura muravyumva. Naratashe vyanka ko sinzira, nibaza ibintu n'ibikiko bimba ko ari rya mbere bimbaye, ko kandi hari abantu benshi bamaze kumbwira ko bankunda, mugabo ibi bintu bingendekeye gute? Nyene ndabandanye ndabitura Imana, ndabandanye ndabisabira. Mu nyuma rero ndamubwira ko ndanje ndamukunda. Narumva ko binsumbije inguvu ku buryo ntashobora kuvyibikamo, ntegezwe kumubwira ko nawe nanje ndamukunda. Gutyo rero urugendo ruratanguye. Ego murakoze cyane. Rero je numenga nosaba kugukeza ubwira kandi kuko kuntu mubituganiriye ni ibintu nyene by'ukuri kandi bivyina mu mutima. Ego kandi Imana ishimwe ko wewe wamubonye ukamwiyumvamo, kandi nawe nyene umaze kumwiyagira nawe kumva yuko avyakiriye kandi bikaba reciproque. Imana ibishimire. None ga Eloge na Jeannette, igihe ndabasaba akanya, mwari mwambwiye ko musize indi porogaramu, ariko muratwinsira muri porogaramu zanyu kandi Imana ibahezagire. Rero ahantu nabasanze nawe nyumenga ni ahantu hadasanzwe, hage nabasanze mwari mu biki? Ego twe turi mu mwiherero, tumaze mu mwiherero imisi 3 kuva jeudi
twari muri communauté Emmanuel, ni communauté imwe mu ma communauté nouvelle ahari muri Ecclesia Catholique. aha none iyo communauté narabonye ko mujanayo mwese muri babiri, hari ico yobifasha kugira ngo abubakanye kugira ngo bagumane ingo z'iteka? Murakoze cane. Dusubiye inyuma gato nuko tumaze gutangurana urugendo hariho ishure twagiyemo ifashwa n'iyo communauté de l'Emmanuel, ni ukuvuga itegura abafiance, école des fiancés. Ni naho cane novuga ko twavuye mu vyijiji tukabona neza umuhamagaro wacu, ivyo duhamagariwe, ingene twoba mu rugo rwacu rukaba urugo rwiza kandi rukaba n'urugo rukristo. Iyo communauté de l'Emmanuel rero niyo yaduteguye nk'abafiance tuzotinda nyene dushike aho twubaka urwacu. Rero mu bice byayo murumva ko twe tugenda nk'urugo, hariho ubutumwa service ifasha ingo yitwa urukundo n'ukuri, amour et vérité, nayo iradukuza cyane kandi iradufasha kubandanya tubungabunga ibanga ryo kubaka rukristo kandi no kuzigama akanyamuneza nk'umuryango. Murakoze cane, Imana ihezagire cane ama communauté nouvelle ashigikira urwaruka kuva bakiri batoyi bashishoza, akabaherekeza gushika no mu ngo, aguma bafasha kugira ngo iryo banga bakiri gumana akanovera. None Gaëloge na Jeannette mumaze imyaka 6 mwese rukristo, imyaka si mike. Hari umuhinga yavuze ngo mbere kenshi mu myaka 5 abantu baba ariko baramera nk'abashira ibirenge hasi mu rugo. Ubu ngo nce tuma ingo nyinshi ngo zisambuka imbere y'imyaka 5 mu myaka mikeya. Nubwo no mu imyaka 6 chapeau. Ego none nagira ndababaza Gaëloge na Jeannette umwe wese kugira ngo mube mukiye muri iryo banga kandi muri nezererewe. Jewe ndicabona cyo kuvyo ntuki binezererewe, n'abadukurikirana amasanamu arabona ko atari ububeshi isi montage, mukibinezererewe mukirara amaso mugatwenga. Nihe astuce mukoresha umwe wese? Jewe ikintu ca mbere gituma nezerwa mu rugo iwanje, hari umwimenyerezo nagize, nuko nakira Jeannette nk'ingabire yanje, kimwe mu kinezeza gituma kinezereza, ndamwakira nk'uwo nahawe amfasha mu nzira y'ubutagatifu nahisemo. Ikindi kintu gituma nezerwa, twabwiye ko turi muri communauté de l'Emmanuel ifasha cane. Nasanze kugira umuntu akunde uwundi muntu neza, uwo muntu abanza kuba n'umuntu mwiza ubwa wenyine, umuntu atanga ico afise. Rero jewe ikifasha ni adoration, mbana na Yezu, noneho Yezu akatwavaye umutima wanje akawushiramwo urukundo, nanje bikankundira ko nja gutanga urukundo muhira iwanje. Nta kindi, nta wundi buhinga. No, iryo jambo rirakomeye ngo kugira ngo nkunde neza Jeannette nuko jewe ubwanje nanje mbaza kuba umuntu mwiza. Ubwiza tubukura kwa Yezu, iteka turikura kwa Yezu kugira ngo dushobore kuriha abandi. Urakoze cane Gaëloge. Jeanne nawe akanya nakawe tubwire ingene ubigenza kugira ngo ubu kinezerewe ugihimbariwe iryo banga n'uw'Imana yaguhaye ngo murifatanye. Jewe ikintu ca mbere kinezera nuko nubakanye n'umuntu nkunda kandi ndasengeye. Mu bimugize byonyene naho ata kindi kintu coja hejuru, nuko bisanzwe bimpimbara, nsanzwe ndamuhimbariwe cane. Rero ariko ivyo oye bigumana akanovera nk'akubwa mbere akibimbwira ko ankunda kubera igisabisho. Kubera igisabisho kuva urugendo turutangura twari dufise iminsi yo guhura tugasenga nk'urugo, tugasenga nk'abafiance kuko twatanguye muri fiançailles, tugasengera hamwe toute la journée. Uwo munsi wose twaba twawuhaye Imana, tugasenga hama tukaganira, hama tugasubira tugasenga, tugashira raporo Yezu ibyo
ibyo twaganiriye ibyo projet twiyumviriye gutyo. Rero ivyo biradufasha no mu rugo kuko twarabimenyereye gusengera hamwe, biradufasha kandi bikabandanya bidukomeza. Turasengera hamwe nk'umuryango, tugasengera hamwe nk'umuryango, hama tugasengera hamwe nka Eloge na Jeannette. Ivyo rero bikadufasha cane kugumana akanovera k'urukundo rwacu, bigatuma nyene twama tunezerewe. Ikindi kimwe gusa nokongera ko igituma tunezerwa si uko tudakora amakosa, si uko tudakoshana. Turafise amagara make, turafise ibyo tudahurizako, ariko ikibikosora tuzi guhana umwanya, ico bita umwanya w'abubatse. Turava muhira tukagenda ahantu twagwendutse twateguye, atari mu kabare mu nduru, ahantu hasanzwe, kugira ngo twige ku bibazo bisanzwe biri mu rugo iwacu, tukavyiga tutibabariye, umwe wese tutagirizanya, umwe wese yemera amakosa yiwe biba vyabaye, kuko ntibikunda ko abantu babiri bafatanije urugendo bashabuzanya hariho umutagatifu muri abo babiri. Oya, bose baba bafise amagara make. Rero ico kiganiro umwe mu byo turirinda tugiye kuganira, jewe ndivuga jewe nka jewe mu makosa yanje mba nakoze, ndamubwira ati burya ibintu byagendekeye kunuku byantumye ngira ibi n'ibi byagenze kunuku, nkaba bisigure ntariko ndamwemeza yuko j'ai raison, ntariko ndamwemeza ko ari jewe ndi mukuri. Nawe akambwira avi yiwe akoresheje je nyene, akambwira akasigura mu nyuma ukuri ni kumwe, kuri ntikurinda kumurikishwa itoroshi. Dusanze ari umushingantahe wanje afite ukuri, tukaheza tukabifata nk'uko kuri, ariko nyene hari aho usanga bishobora gushika na jewe ugasanga nari mukuri, naho ntaca agira ati ko ari umugore ntibikunda ko nemera umugore. Ntaca agira brado fe ati ko ari burifise wasaza usanga ufise ukuri, ntibishoboka umugabo yamani afise ukuri. Bigakunda nyene ko seda canke aseda mu rukundo nyene. Donc umurimo w'amajambo make, nasima mes responsabilités mu bitagenze neza, nkemera ko ari jewe byavuyeho, nawe akemera ko rero byavuyeko, amakesi tamucira urubanza, ndavuga nti courage, turaba ukuntu tubigenza, kubera bitagenze uko ntibyobandanya, ubuzima ntibwobandanya mu rugo buryoshe. Jeannette na Eloge n'ukuri amajambo bavuze nayo inkoramutima cane kuri twebwe twubatse mu Kristu. Aya majambo adukabure natwe, numva ari nka correction yo kugira ngo twese tugumane ingo nziza ziryoshe zirimo akanyamuneza kandi zubaha Imana. Jeannette na Eloge uno munsi kumbure Eloge ntari n'Igitega. Hari igihe Jeannette kenshi muda kumubona mugasanga Eloge sinamubonye. Rero kumbure mushaka kuba mwarasimbiye kumbure nk'Dubai canke Korea ntitubimenye. Uburengaye. Ubu ndamaze hafi imyaka 2. Bwa mbere narankuru byanje nahora niyungunganya muri byanje nga Igitega, ariko ndamaze imyaka 2 ndi mu ntara ya Rutana, muri commune Musongati, ndi mu bitaro Saint Joseph by'Umusongati, niho nsanzwe ndangura ubutumwa bwanje bwo gufasha Imana kwakira abana. Donc ndi umusage femme mwabyumvise, nkora muri maternité, niko kazi nkora. None mbega ubwo buzima bwo kuba buborohera nk'urugo rukristu, umwe ari Musongati undi ari Gitega, tuje mwambuye mu guteka bavukanye kugira ngo mugumane ryateka ryanyu nk'urugo rukristu rurimwo amahoro n'akanyamuneza. Naganze Kristu. Ubu n'ubuzima kuba tutari kumwe ntibyoroshe, ariko ubudushoboza ni Yesu Kristu nyene aguma dushoboza kugira ngo bikunde
tugumane ka kanovera k'urukundo, tugumane ka kanovera k'akanyamuneza. Hariho bimwe bimwe twicaye turagira tuti urabona ko ugiye hariya nawe usigaye ngaha, hari ibintu bimwe bimwe biriko biradufasha, twicaye hamwe tukavugana. Nuko mwumvise ko iyo hagize ico tutumvikana ko hari umwanya wabubatse ton couple duhora tugira ivyo rero, ari kure ntibikunda, ariko tugerageza communication ikaguma ihari, turavugana kuri telefone umwanya munini, kandi n'abana bakumva ko papa ahari, iyo bakosheje akababwira kuri telefone ati mwakoze amakosa ntimuzosubire. Gutyo rero n'abana bakumva ko atari mama wenyine ahari, ariko na papa hariho urutoki hariho urutoki rubaraba bakoze amakosa, akababwira ati ntimuzosubire gukora amakosa, birambabaza naho ntari ngaha. Nyine bakumva ko papa ahari naho ataba agaragara, nanje mpari nk'umuryango. Ico ni cerekeye communication. Ikindi turafise isaha yo gusengera hamwe nko mu rugo, ahari haraho bishika akaba numva ko aba ari kwakira ubuzima nyene Imana iba yatanze. Hari aho bitamworohera kuba fidele kuri iyo saha, mugabo azi yuko hariho umwanya ategerezwa gusenga asabira urugo, nk'uko nanje mba nayibayemo asabira urugo. Iyo byakunze tukabihuriza ko turaryoherwa cane, tukagira akanyamuneza, ariko iyo bitadukunze naho umwe wese aba afise iyo porogaramu ko ategerezwa gusenga, asengera urugo kandi asengera n'urukundo rwacu kugira rugume ari rutoto kandi ruryoshe. Eloge ntaco yokongerako ingene abawe no muri ubwo buzima. Jeannette arakoze cane, sinzi ko hari ico Eloge yokongerako. Nababwiye ko nkora mu bitaro Saint Joseph, ni ibitaro by'abihebeye Imana bikira. Hari ikintu mu gituma urugo rwanje rushobora kubandanya, si uko ibigeragezo bitahari. Birahari kubera kutaba muhira umwanya muremure. Nasanze ari ikibazo cane gikomeye mu vyerekeye communication directe hagati ya jewe na Jeannette, kubera uko twubatse, mwumvise ko twari dufise umwanya muremure wo kuvugana. Twe twubatse kubera tuganira cyane. Rero ndi hariya, ico nca nkora ni uwo mwanya muniniya no kubatelefona, umwanya muniniya no gusenga. Iyo mvuye ku kazi nja gusenga, hanyuma bikatuma rero ubuzima bubandanya buryoha. No mu bihe by'ibitoro bigoye nyene, umuntu araza kenshi weekend ndaza iyo byakunze. Ariko kugumana ca kiyago, kugumana umutima hamwe, cane cane no gusangira igisabisho, nivyo bintu birakomeza. Ego Jeannette na Eloge, mu myaka 6 mumaze mwubatse Rukristu, nagira mugire impanuro muhaye abubatse muri rusange, ariko kandi n'abagishoza bakirondeza mbega twobigenza gute, naho nyine mubwisha umuhanuro ko turumva ko namwe ibyo bihe mwabiciyemo. Ego urakoze cyane mvukanyi kudusaba ko twogira impanuro dutanze. Impanuro imwe gusa noha abubatse, ntere kububatse kuko umunsi ariho ndi, ariko n'abatubatse nabo ndaza kubacekako. Nosaba umuntu wese yubatse ko atogomba guhindura uwo bubakanye ngo agire caractère nk'izo nawe afise. Ni ingabirano Imana yaguhaye we wubatse. Amagara make y'uwo mwubakanye niyo shingiro y'igisabisho cawe. Amagara make tudakunda kuba mwubakanye niyo intention y'igisabisho cawe. Ubundi uwo mwubakanye akosha cane aba agusabye kumusabira cane. Nta zibana zidakumanya amahembe, ariko abarundi tubivuga. Ariko uno munsi kubera turi n'abakristu, ni ukwiga kurindira uwo mwubakanye ko azoshika ku
kukunezereza uko uvyifuza guha umwanya basi uwundi umwanya wo guhinduka nuko nivyo nobabwira mu majambo makavuna wowe uwundi umwanya wo guhinduka guha amahirwe uwo mubakanye umwanya wo guhinduka tugabanye imyidogo tugwize ibisabisho yego urakoze cane Jeannette nawe icyo novuga kinadufasha kitwubakiye ni ndabivuga mu tuntu dutatu ica mbere ni ukuganira mukuri kuko hari kuganira ugira utuje do kashikashe birangira nabi muga kuganira mukuri kose bituma muguma na liberté kandi muguma nyine mwizeranye kuko biragoye nk'umugabo akubeshe cyangwa umugore akubeshe ukabimenya bituma icyizere wamufise ko gitakara rero mu bintu bidufasha kuganira mukuri ibintu kubyitwa byitwa nimba ari amafuti yabaye ukabimubwira n'amagara make kuko twubakanye tutari beranda n'amagara make kwasima amagara make yacu mu biganiro tuganira canke ari étape franchie ibyo mwashitseko mukabiganira kandi mukabiganira mukuri birakuza urukundo ikigira kabiri ni ukuganira kuri projet z'urugo kuri projet z'urugo si igikorwa ca senaka gusa ko aja ahantu akerabora amaproje yerekeye urugo rwiwe hama akabikora wenyene rero iyo muriko turaganira na projet z'urugo tukabona les priorités umva ko nari kure tukabona les priorités ibyihuta gusumba ibindi gutyo nyene kubera tuba twabiganiriye tukabishira mu ngiro ikigira gatatu novuga ni igisabisho nubwo ndakivuze ubwa gatatu nicyo gitangura ni igisabisho gusenga kandi nyine byimbitse atari mana hezaga ibyo kurya mana yanjye ndagenda kuryama gusa ariko ukumva yuko urugo rwawe ihangiro rya mbere nyamukuru ari uko woba rweranda rero igisabisho kigafasha bene umuryango kwitagatifuza ikindi naco nuko novuga ko mwasabye impanuro reka ndakigireko hari aho usanga bene urugo twebwe bene urugo dusamaye kubyerekeye imiryango twaje tuvamo rero twe na Eroge uko tubikora byoshobora no gufasha abandi nuko jewe umwitwarariko cane wanje ari umwitwarariko wanje ngira cane ari uwiwabo w'umugabo kuko biransaba ingufu kugira bankunde birasaba ingufu ariko umuryango w'iwacu turavukana n'amaraso amwe nta ngufu na rimwe bansaba naba mwiza naba mubi ndyoha canke mbiha baguma bankunze kuko turavukana ni umuryango n'amaraso yanje rero ingufu cane ngira ni kwitaho umuryango w'umugabo ari nk'imanza ziberekeye nije ndamwibutsa ati burya bafise urubanza iwanyu canke ari nk'umuntu yanterefone ati meze gutya ni jewe wa mbere numva ko ndabifise mu ntoki nawe rero nawe agaca yitaho cane umuryango w'iwacu akumva ko nyene haheze n'imisi atanabaganiriza ntumva nyine avyidoza ati urazi ko naheruka kuvugana n'abantu b'iwacu akabakumbura mbere gusumba uko nanje ndabakumbura gutyo nyene rero tugasanga nyene no mu miryango turakunzwe ntushobora kwibaza ingene nkunga mama ariko arambwira yuko amukumbuye akamutelefona bakavugana umwanya muremure je ntaheruka no kumuvugisha bikampimbara canke nka data kuko ariko arantelefona akanganiriza agaheza akambwira uraza kundamukiriza umuhungu wanje ivyo rero nyine
twebwe hagati yacu biradukomeza kandi bigaheza tukagumana n'icizere hagati y'imiryango yacu. Rero umuryango nagiye kubakamo nkumva yuko ari umuryango wanje, umurya w'amaraso nakuriyemo. Rero n'uwo twubakanye nyene akumva yuko umuryango yarondeyemo umugeni ari umuryango wiwe, atari umuryango yaronse gusa, ari umuryango nk'uw'amaraso wiwe. Ibyo rero iyo tutabigizemo ubusamazi, ku by'ukuri ndabona ko biheza bikaryosha ubuzima tuba tubayemo nk'abubatsi. Mu bakiri bato nabo bagomba gushinga urugo haragendwa, hari imvugo zicana umutima bavuga ngo mu rugo birabishe, hariho amakonte timonyaje hari ndabizi ko bayazi, ariko nagenda babwire abakiri ko bararondera bahisemo umuhamagaro kuzokubaka mu rugo. Ni ijuru ryo ku isi, ni ijuru rito. Mu rugo biraryoshe, mu rugo hariho abana, mu rugo hariho akanyamuneza, mu rugo niho umuntu abera umuntu. None reko haje ariko bararondera uzoshinga ingo zanyu, abateye intege ntimucike intege, biraryoshe. Karibu. Mwakoze cyane Jeannette. Ku bariko barondera gushinga urugo ni nyabagendwa. Urugo ruraryoshe rwose. Urugo ruraryoshe kandi nyene iyo rwiteguriwe. Kwitegura nubwo tutabivuze, twebwe twamaranye imyaka 5 mbere yuko twubaka dushinga urugo. Ni ukuvuga iyo mwahanye ikiringo gikwiye, sinovuga ngo bamara imyaka 5 niyo twamaze, ariko urugo n'imiburiburi rumaze umwaka bashishoza baganira, byoba byiza kuko urugo ruritegurirwa. Rero bakanarusabira. Igisabisho nticohara mu myiteguro yabo, yoba priorite, kandi ikindi naco bakaganira mu kuri. Ntibazoza kuganira mu kuri bamaze kubaka Kristo, babyimenyereje bakiri abafiance, kuganira mu kuri kose. Nimba ari umuhungu akenye ntatinye kuvuga ati burya ingondo ntiyifashe neza, umufuko ntakiri n'induru. Cyangwa umukobwa nyene ntiyagire utuntu twiwe, agira utuntu twiwanje gusa yotumenya byoba nabi, ariko bakamenyera gusangira byose bakirishanya, bagasangira byose. Twakuze twumva ngo hariho ibyo umugabo ategerezwa, hariho ibyo umukobwa ategerezwa. Gusangira ubuzima bwose, kumva ko ibintu by'itegeko, urukundo rusumba ibintu by'amategeko n'amateka twakuranye. Ibyo urukundo rugasumba byose. Urugo n'ukuri ntiruheza ngo reke kuryoha canke ngo rugumane itoto. Murakoze cyane. None tugana ku musozo, abadukurikirana mubasaba iki? Bakunzi, turabasabye mugire sabone, mugire share, mukike kuri j'aime, ni kugira ngo kino ikiganiro cacu gishike kure, nabo gishobora gufasha, kibafashe kandi kimenywe na benshi. N'ibindi byose bizoguma bikurikira, bazoguma babibona. Kugira ngo ari ingo, ari urwaruka rufashwe biciye mu ntahe z'abavukanyi bacu bemera kuduha umwanya. None Eloge, ijambo ryo Jeannette kugira dusozere. Jeannette nawe yaca kubwira kugira ngo n'abandi batakibwirana babonerweho ntuze. Ijambo riguma rifise uburyohe n'iryarendi nyene. Rimwe nakubwira bwa mbere nkikora muri Niger ko ndagukunda, none uwo munsi ndakubwiye ndagukunda ukuri, ndagukunda ntabwo usanzwe guhinduka. Merci beaucoup. Murakoze. Turamupaniye Jeannette, merci beaucoup nikwiye. Ndagwakiriye nk'uko n'umunsi wa mbere ubimbwira,
kandi n'ubu nohitamwo wewe wosubira guhitishamo nosubira kuguhitamwo ndagukunda n'umutima waje wose baje jewe urwo rukundo ndarukomera amashi Imana iguma ibahezagira Jeannette na Eloge murakoze cane ku mwanya muduhaye mwakoze cane ku mpanuro na sincerite mwaduhanye intahe yanyu umukama guma bahezagira kandi abazokurikirana intahe baze bafashwe ibakure hamwe ibashikana ahandi yego twizere ko n'ikindi gihe niyo twakenera ko mutuganira baganira abakunzi bacu ko muzosura kandi mukaduha kanya ego nuko rero bakunzi bacu nanje nari inyuma ya kamera nisanze Ntakizimana umukutsa kivi kuri Axia turabifurije kwandanya mugubwa neza murakoze kudukurikirana no gupartager kino kiganiro no kuba bibasabye Jeannette na Eloge muheza gikwe